mbabwiye ngo amaso muyahange ku mupaka w'u Rwanda. Cyo murabizi ntimuryamye, ariko mbazaniye amakuru nzanye rero ntabwo ari amakuru niyumviriye, si amakuru nahawe n'umuntu yihitira, oya, amakuru yo hakurya ya Ruhwa ndayafise neza, ntabwo ari amakuru yayandi, nta byiza nje kureba ngaha. Nzanye amakuru y'umutekano. Ku munsi wa gatatu isaha ya saa yine y'ijoro, inama y'igisirikare yateraniye muri defense ya Bweyeye office headquarter. Ni inama yateraniye abajejwe inama baba basivile babandi kamane abo ngabo abo bose muri FPR, ntamenye ko bavyita hamwe, numva ngo ni kamane, ngo mubyita gute bya bindi byose ntazi bya FPR, kamane inkera gutabara, kamane ibiki, babandi bose bamane kuri iki byose baraterera muri iyo nama. Inama yo gutera Uburundi, kuko Uburundi bwarabazibiye, bwabuje intambara. Rero igisigaye nuko bagomba kurondera ahandi hantu bahungira, bamwe no guhunga bagomba, au gufata Bujumbura butegetsi bugahinduka bw'Uburundi. Ariko je nababwira byo ni indoto, naho umugabo apana imigambi, iyo migambi nayo rero nta kundi barayifite. Rero ngasi nayenje kuvuga impoha. Inama yatangwe sangapi? Yatangwe saa yine iheza saa saba y'ijoro. Wa gatatu inama yatangwe saa yine z'ijoro ihera saa saba z'ijoro. Aba generali bari baje kwiremesha aho ngaho, babwira abasirikari bahari n'abandi bari bazanye, urumva baba generali ba Godefroid n'abandi bo muri Gitabara bari bahari, abo muri M23 bari bahari. Umugambi nuko batiza gutera gusabota karya karere. Hama bamara gusabota bakabona aho bihindira, ko muri Kongo barabizi neza ko iyi minsi hasigaye iminsi mikeyi Amerika yashobora gufata izindi ngingo zibababaza zikabatuna. Nabo rero bari kurondera alternative niyo bari kurondera, cyangwa alternative. Rero ndagabisha mbisubiremo, hari amakuru dukunda kuvuga bamwe bakayakengera, ntabwo ari za nkuru z'impuwa ngo numvise ngo bimeze ukungo. Bawugira inama baciye basubira i Kigali, abarongozi abandi basigara hari. Amakuru rero ntabwo arayo natoraguye mbisubiremo. Mwebwe muzi imbibe zo ku mupaka mu Bweyeye, narababwiye ngo inyuma ya duwane y'u Rwanda nta yindi nzicamo yaho navukiye. Amakuru mbanyafite kuri duwane naho niho navukiye. Hama abantu muri mu Ruhororo mu nyumvirize, kandi mu nyumvirize kuta abandi bantu bose, umwe ugiye go ku Ruhororo ashobora guhirahira ngo ariko arakoraborana n'inkotanyi. Ibyo ibizomuba ko ibyo azobage yifasha abantu muri aho mu Kigoba aho ngaho hakurya muri serire ya Nyamuzi ku ruhande rw'u Rwanda, mumenye ko bagafata amapozisiyo ngaho bakajabukira ngaho, aho bazojabukira niho n'abandi bazokwinjirana. Inkozi zirasa ziri hose. Mwebwe abantu mwese muri mu Kigwati, abantu mwese muri ku Ruhororo, mu Butare, hehe aho hose za Gitukura, mugabisha aho ku mpaka w'ishyamba, aho ku mpaka w'ikibira, muramenye iyo nzira yo mugwami save yose muyimenye. Abajejwe rero ikibira namwebwe mu byumba. Hama hakurya ku musozi wo mu Bunyagira uraba imiremere hejuru ya Ruhwa, abari imiremere namwe ku ruhande rw'u Rwanda rw'u Burundi, muramenya aho hantu, mumenye ko niyo nzira. Inzira irasana imurwa abari Nyamihana, abari mu Guvane hakurya Burundi, mubimenye. Abari Rubona, abari muratangatange, izo nzira zose ko urutonde no gutera Burundi baturutse ku mupaka wa Ruhwa. Rero jana ko no kujabuka. Rero abo byega mufata amakuru minene, hari abantu bakunda gufyina atbayata mu byo yayatamu, nuko nta handi hasigaye akayira
atari ukuzana akaduruvayo ku mutekano w'Uburundi. Hama rero izindi ntara Kayanza, Ngozi aho ntimurya mugondora Jose. Gusa mbabwiye ko inama yabereye hehe? Yabereye mu Bweyenyi. Bavuye i Kigali babwiye ko nta yandi mahitamo ni ugutera baturutsa mukaya atari mukabona barabatanze ku iyo misozi ya miremire aho hejuru. Gusa nzi ko bitoshoboka nibyo byiyumvira. Iyo pfo kumanuka za Hagurutsi hose iyo ngiyo za Ngoma za Nyamihana abene igihugu muhari mwitegura mwebwe hose za Nyeshenze zose amakuru muyanahana aho mubona umuntu mwikeka mufata mu rugombo mufata usagara umuntu wese ngo nuko mutamuzi mubanze mubaze kimugenzi mubwaye muramenye aho mwebwe bene igihugu kuruhagarika ngaho za Buganda mwebwe muturanye n'Urusizi mumenye ko ibintu bigomba bihinduka. Rero aha ngaha amakuru nari mfise nahereye inzego z'umutekano nzi ko ibintu mubizi nzi neza ko bizi. Rero aya makuru nyatanze nyagaze ni impamo. Ubwoba ni bwose rero mu gisirikare c'u Burundi. Ubwoba ni bwose ko kuri iri genekerezo rya 15 bashobora kugavuga ko ibitero baragiye babibwirwa kenshi kandi nabo ngo bafise amakuru nyine yo mw'iperereza. Abasirikari twarababwiye ko bariko baragenda barundwa ku mupaka kuva i Muyinga gushika ngaha ku Ruhwa nyine aho ni mu Cibitoke mu Rugombo aho urubibi rw'u Rwanda n'Uburundi bihwanira. Abarundi bo bavuga ko umwanya ku mwanya bashobora guterwa n'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda, nyamara abandi bakavuga ko Red Tabara ibarizwa muri Kongo kandi ko ngo yoba iri mu misozi ya Sange ariho yashize ibirindiro, imisozi ihanamiye Bukavu na za Kamanyora. Ibintu birabandanya gukomera cane, ibintu birabandanya guhindura isura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Inama z'urutavanako nazo ziriko ziraterana zirakorana zihamagajwe mu gisirikare c'u Burundi. Mu bajejwe umutekano nabo umwanya ku mwanya baratumwatumwako kugira ngo bahabwe amakuru y'ukungene bagomba kwigenza kugira ngo barinde bacungere umutekano. Biboneka ko umwanya ku mwanya ushobora guhungabana. Ni ingorane zikomakomeye cane ibiriko biragenda bishika, ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Benshi baratabaza baravuga ko iyo ngwano basaba umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kutayinjiramo, ko yobatabara agahagarika ko hoba ingwano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Nyamara mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bo ivy'ingwano ntavyo bavuga, usibye ko mu makuru yaheruka bari batangaje ko Uburundi buriko buritegura gutera ico gihugu bufatikanije n'Ababirigi ndetse na Afrika y'Epfo na Kongo. Bikaboneka ko Uburundi nabwo rero kuri kino gihe ngo buriko buramera amagabo kugira ngo bucungere umutekano, ko biketswe ko umwanya ku mwanya bashobora gutegwa canke se akaba ari amanyanga Abarundi bariko barakora kugira ngo bakuririze ko u Rwanda rugiye kubatera, hama bace bagabayo ibitero bazahende abantu ko u Rwanda arirwo rwabateye. Uyu mugabo rero aravuga ibice vyo muri Mabayi yahoze ari komine Mabayi nyine, za Miremera, za Ruhororo, za Rwimisave n'ahandi hagiye hatandukanye ngaho muri Mabayi. Ibintu biraboneka ko bitoroshe,
arongerako kandi n'ibice bihanamiye yahoze ari komine Mugina, ni mu ntara yahoze ari iya Cibitoke ya kera. Ibintu ntibiza kworoha, amakuru yacu tubaye tubihagarikiye ngaha, reka tuje gutohoza n'ayandi ariko aragenda avugwa ngaha mu gihugu ndetse no mu karere duherereyemwo. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke se ukaba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze k'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye mwese. Umukama abandanye kubazigama, arinde abarundi n'abarundikazi, mugire aho muba kandi mwubahwe.